Okay, umuziki mwebwe muri makuba mariyiki. Amaze kurado wariye kwese cyane wa. Umunsi rero w'itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu. Ubabwira iki kuri mwebwe? Umunsi mukuru wari umunsi mukuru wacu nyene wo kwibuka What's up my people? Nizere ko meze neza cyane, jewe ni fresh cyane gose, meze neza cyane. Today turegerayo. Ndabaramukije abakozi ba Kamo Ntihimbaza Stericia. Sindi jenyene. Aujourd'hui sinkora ndi jenyene, ndi kumwe uretse abayemvite no musi d'office, ndi kumwe n'ubundi mu boga hano. Reka ndamuhe ikaza baramutse nawe yemwe. Ero muraho mumeze neza, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Nicodim Mr. Braka, the first king from Intodo Badiran, aka Metre Polivara. Uri musitiri kumwe cyane so aba Metre wo mu Kabenkia. Wewe usirege kwa yo man. Kandi ni winyaga. Yo bantu b'Imana, wewe muri ko muradukurikira ndabaseze kino kiganiro. Mugicikira hagati mutaragiheze, mubanze mugiye vibe nkuko ko Dabivuze, mubanze mugiye show nkuko ko Dabivuze kugira ngo twitwengere twongereze imyaka yo kuba kugira ngo bigende neza. Ko tumeze neza kwanza. Meze neza sana sinzi nawe. Je meze neza vraiment sine dog. Ni Catholic. Kubera ko tari protestant. Afetse Catholic ari kubera yene urumva ni Kiliziya yawo bose turyohewe. Byagagabo n'abandi baryohewe. Kugira unjaniranye jewe ntacyo baseka tuvyemera uko. Okay, ndibutse rero bataragira sabone kugira ngo bayigire bigende neza abakunzi bacu. J'aime commenter partage, mutwagira kugira partage kugira ngo nabinyene bigende neza tumenye ko muhari code. Wakire bana batumire bacu. Reka tubaye ikaze rero n'ikiganiro cyacu. Egerayo. Karibu sana muri Akamo TV. Mwabonye gute kwanza? Asante sana. Jambo mwenga ni nko muri Wasafi wangu. Muri Wasafi? Ego wangu. Mwaryohewe asa neza. Ego je naryohewe. Naco mutuburana ngana byo mubona. Ndabona n'umwana mwiza wawe. Ego naje nabonye n'umwigeme mwiza wangu. Abigime barenze ngayo. Okay. Uyu mukaturyohera mugenda mu mutwaye sivyo? Mujane kwiraya ngambiriwa. Muzako cyangwa mu mwigeme wangu. Ego. None ndemo bisenyagisha. Uzo twaruwe nyene nta kibazo kubona ubona dasa neza. Wangu none wangu tuza guca twigira wangu. Mama Jewe wangu je nagukundi. Ego. None je ndababaze kwanza mumeze neza. Ego ndameze neza. Fresh cyane. Ego wangu. None mushuhiwe. Egerayo. Umenga ni sawa. Egerayo. Egerayo. Ya imbere yuko tutangura ikiganiro aba niba basore mukunda kubona kenshi bariko rateramisha abantu. Bavuga ko abasore bafite izina rikomeye cyane hano mu gihugu cyacu. Kwanza kugira abantu bariko badukurikirana abo banze baryoherwa manza mu duhonje kwanza. Bavuga ati okay turi kumwe n'aba rasta wo mu Kamenge. Sivyo? Kwani wangu.
n'amasho abatovuga sona abatovuga sona nico gituma tubategurira n'amasho turaba n'abatoba tuvuga ngo barerembwe naco dutekanye niko kibadukunda turakera ibyatsi tubikora turasabye ababyeyi ngo cyangwa bene wacu bareke kuturwanya tubikora bene kuko abacu bagakunda ibyatsi kandi umuririmbyi yababuze agaciro abatuvuga sona abatuvuga sona nico gituma tubategurira n'amasho Maida ni murima Maida ni murima Egerayo kandi ntiwinyagaze kandi ntiwinyagaze kandi ntundagaze ndikondaze nitwinyagaze wow nizere ko ariko baradukurikirana mwagiye muko murongereza imitsi yo kwa bantu b'Imana bo mutaragira satani mwigire kuko ibintu biraryoshe hano muregerwa na mpaka kugira ngo bikunde ariko rero imbere ya byose nubwo twatanguye tubahonja ntihatanguye kugira ngo mwibwire abantu ariko baradukurikirana mutubwire neza yego turabizi nibayegerayo je nziyegerayo ntunkoroke kandi sininyagaza nibande rero turi kumwe ego je nkuko bisanzwe banzi kwizina twa Selectaman Selectaman oya nkeneye mugabitsine abavyeyi baguhaye kugira twumve iyo byavuye jewe izina mama yanyise na papa nkivuka ni mama yanyise Bertrand Nduwayezu niryo zina ryanje ry'ukuri mama wanje yanyise akimbyara nitwa Bertrand Nduwayezu ego wangu hamubona wundi Gahanga Boys turi kumwe na Selecta na Gahanga Boys nawe izina abavyeyi baguhaye izina abavyeyi bamaye n'Imana nyine bari babonye yuko Imana yamaye impano nitwa Mugisha Frank wangu ego kwani wangu haratonyorotse Mugisha yanatenda yona mu Imana ya Gahanga wangu ego wangu kandi nubiyaka kandi ndakaze ya asante sana ama imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina twagomba tubabaza akabazo gatoya umuziki mwe mwawutanguye ryari basi kwanza mwatanguye umuziki ryari twawutanguye muri 2007 wangu 2007 mufise indirimbo zingahe Dufise indirimbo nyinshi cyane twarengeje album wangu turavuze indirimbo zishika 30 wangu na 5 30 aya murade ziri hehe no ego zirahari ariko kodi imbere ya byose yuko kugira ngo batubwire ukungene izo ndirimbo zaje canke vyagenze je ndakeneye kumenya Selecta na Gahanga ukungene bahuye ngene bashoboye kumenyana baravukana bimeze gute twahuriye mu muziki wangu twagera amahasa dasa wangu tumaze ego mumaze guhura iciyumviro hagati yanyu ninde yakizanye kumva yuko mwokwibera mu muziki mukaba n'amahasadasa ico ciyumviro ninde yakizanye kugira umwe ashigikira uyundi twavyumviriye hamwe wangu uraziba tubitevura n'ubupfu wangu twavyumviriye rimwe na rimwe wangu ego wangu hama mumaze kuvyiyumvira uno munsi muriko murakurikiranwa nkuko mubibona indezo rushimishije canke ntimurabona yuko mutegerezwa gushigikirwa bikwiye ego turakuyemo umuntu yodufata ukuboko umuziki wacu kabandanya utera imbere sana ego mwifuza kutera imbere gute umuziki mwebwe uko muwifuza muvyifuza ko vyogenda gute ego mubu turose nka manager akazara turihira muri studio yongera tworoganiriza n'ibiteramo
Ego naho nyene vyo turyohera nyene umuziki hotera wabandanye usonga imbere sana. Ego kwanwa kweli wangu abatuvuga so nta so nazo Ico gituma tubategurira na bishasha. abatuvuga so nta so hariho ababavuga nabi Abatuvuga nabi Ego n'abatuvuga nabi wa nk'ubu uvuze abavuga nabi cyane cyane babavuga nabi gute nk'ibyo mwumva mu bantu bavuga nabi gute Ngiye kuva mu bantu ngiye kubaturanga abantu hari umuntu nyine ashobora kuza nawe nyine imba yaje gose mara munezero mushaba yaro senyene agaje kwira abantu mu Rwanda satye abantu kabikasha Ego twamuryoheye wanga gatatu abantu twarasaje. kwanwa kandi mwo mwamuryohe twamuryoheye. ishimo bamurezewa Ego select Yeah. utuntu wambaye ni twinshi mani wa ibi nakuye muri Zimbabwe wangu. oya warishikiye cyane waratumye niko mani Warishikiye yo wangu muri Zimbabwe. Ego n'agahanga none ni mpaka umwe ibyo yambaye n'undi aca byambaye Ego n'amazi biradasa wangu. Ego amajena arimbajije yuko ati indirimbo mwe mufise zingahe kwanza twoziyonka gute transition zose muziri hehe twozitukura hehe Izo umuzikane mu dusanga muri Kamenge nyene mu gipango cyacu cyagerayo mujamuza gipango cyagerayo ofite indirimbo zanyu muri kampuni yacu gatutubona wangu. indirimbo zanyu ziri mu Kamenge yego ni gipango dukorera mu nyine mu rwasambira mu miteguye nyine nk'abari turangire rero tuzaze gutora izo ndirimbo yego karibu wakurikirana yuko badukoreye nyine urushikira nyine tukabahereza nyine bishasha wangu Ego wangu. Karibu kwetu Kamenge wangu. Kamenge tuze gutora indirimbo yego ntirare kwisi entreta jengi ndabaza akabazo kandi mu Yesu yego mu Burundi turafite abandi baririmbyi bagenzi banyu sivyo yego mwene uwe muririmbyi mubona mwohakora bo ngaha mu Burundi gato umuntu twomuhakorabo ni nkandi Ndumva satubi ndumva duhuye nyene. Ndumva duhuye ko kubera iki satubi kubera iki satubi arashoboye ndamwizeye ndumva duhuye ko tuzoshobora gukora ikintu c'abamesha wangu kitava ku isi. Ego wangu. hari abandi bashoboye Ego nibaze nazo turakaza. okay nta wundi diwani ni mu muzi kwanza diwani diwani n'abandi batari turabazi n'ababilivize bose turabazi badramati turabazi n'abandi batari barimo batandukanye abandi basitari bandi batandukanye okay dushaka musigura abakunzi bacu igituma mukunda gukoresha kwa jambo egerayo misi yose kenshi gituma dukunda gukoresha akajambo egerayo iminsi yose yego bari gushaka bumenyi niko twabashikiriye nyene ntibagore b'inyagaza nyene kugira ngo nyene nyuma w'inyagaza inyagaza nyene akoresha umwanya wawe nico gituma muvuga egerayo yego kugira ngo mu kiduga bagerayo ikiduga cyagerayo mu kinga aho cyukibona ngaha yego cyabagororera mu kiduga okay batabakorera kuri egerayo wangu. murakoze kandi kabazo gatoyi je nkunda kubaza ububazo bwishi murantunga sivyo yego Kwani wangu. okay umuziki mwebwe muri makuba mariye iki amaze kuratwanye byinshi cyane wa amaze kuratwanye uratubwira ubuzima bwacu kandi uradufasha mu buzima tubayemo okay gato yawe nyine umuziki mwebwe bari hagute abandi ko bafise imbuga zishobora kubariha amafaranga mwebwe umuziki muri make bari hagute umuziki muri make mwebwe nka egerayo band umuziki mwebwe bamariye iki muri make umuziki uratumariye mu buzima bwa misi yose busanzwe nyine uradufasha nyine uratutungiye ubuzima bwacu kandi uradufasha kuturira inzu y'iwacu nk'inzu tubayemo nyine nyinshi dusanzwe dupanze nk'iyo nyine mu za Kamenge dupangiye n'abandi bantu nyine ngaho nabo bararyoherwa cyane iyo babonye dutahutse tubabwira ati bagerayo murabana cyangwa wese abukwiwe Twebwe turabana wangu. wewe turabana mu kizima bwiwe nta numwe afise umugore muri mwese nta numwe afise umugore Oya twebwe turabarijendi. muracara abajene muracara abasore yego
ego nana kaje mufise nyagisha wawe ego rero mama jeje manu jeje nakubona nakundana kujawa Selector uragashaka none ego je ndagashaka ahubwo namba wankundiye mama wanje arakurindiriye wa ego wangu yambaretse musi nzamushira umukazana bizomuhimbara cyane mama wanje uri tayari ego ndi tayari kuba twigumanira imyaka yose wa none nk'ubu mama wakubonye mwiyo shusho aca kubwira gute bigenda gute ego cyenda mubarira kwiti mama je bigutangaze mama tijera narahinduye ingendo wa ego ariko gahanga mbona umenga burya arambaye impeta nkaho umenga yarafashwe bimeze gute yewe wa jemana umenga wangu kuresha byarananiye wangu kubera nyine wangu mbona umenga nyine byese byaratangiye yego nacyemera mu kuyambara kugira batete barihenda nta mugambi ufise none wo kurongora yo mugambi wanje naribise wari kurondera ubuzima nyine yondera amafaranga nakora umuji kurongora rero nta birimo jorongora ni nava muri Kizimba kubera ndacyaba mu Kamenge muri Kizimba egerayo kandi ni winyagaza indirimbo egerayo turumva neza yuko mukanya muca muyiduhonje kugira bigende neza bayumve cyatuye neza na neza muri egerayo indirimbo egerayo rero irafitanye isano canke se akaja mu egerayo karafitanye isano n'indirimbo ya Orege mumaze kuyibona egerayo ahubwo twebwe yego turamaze kuyibona none yoba yarayivye byoba byaragenze gute ahubwo yarayivye nk'umuzi tuzoronka managere dusaba ko tuzokazoca mwitwarira basi akamutuzanira basi mukamutuburana aje mu kibango kwa birandi cyane mu Kamenge aje ijana mu kibango natwe turakaze none ntiyana barondeye nta na gato ni imana yacu twakuye muri Kizimba kandi natwe turakaze bazezana mu gipangu kwa muri kampuni kwa egerayo wangu ejya ndirimbo ya Orege muramaze none kugira iguba kujya kwicarana canke na oya ni turana mubona n'umushi oya kwa madumu manyine yuri indege igengo yegiriye mu Amerika nyine mugabona ko tugaca tujye mu hari kumwe nagiye muri Amerika dushika ngaha mu Burundi kandi akacaza gusohora iby'iwanyu yego ni mbere tumubona ari mu kirere muri gatugo cy'ubuyiruka nkawa ego mubonye nibo biyumvira ako kantu egerayo abana ni fake jama kuri bajya abantu nabo bashobora gufata ku miduga yabo cyangwa ku mamoto yabo bakandika ko egerayo mwe mu bifata gute bajya baba dusabye barabariha ego bajya bama baducorera cange tugomba nko kuva mu Kamenge tuje nyino muri ville bakatuzana nyene atambara abantu bajya bama badusigira bazina kandi nyene narwo umunsi tukabaho basiyo munsi ego abo murabashimira si nka Orege turabashimira kubera no bya bichapa nawe nyine abana ego wangu je Orege sindamushimira wangu kubera yaranyije ni nk'ihe jambo wobwira Orege no mubara ngo azokwizana wenyene andondere ati azokwishikana nyene tuyage nyene tuvugana ico cyatumye nyene anyiba egerayo izina ryacu ariko Selector urabizi yuko abaririmbyi hagati yacu ni gushigikirana aciye aza akagusaba nk'imbabazi canke akakubwira yuko ndazi bishobora kuba byaramugoye uwo mutahura akatubwira yuko yabuze kanya gutete mu yatubuje basi akaturondera akatubura kubona abantu badabusha ibikorwa byinshi ko mutahura mugabo n'abantu babagabo tukayaga nyene n'ibyo dukeneye yego tukayaga nk'abantu muri Amerika genda Zanzibar tutabonana ko hano siga twenyene kandi aguma turira izina ryacu wa sikija Orege rero ntuzokwinagaje ozera bambira egerayo yonye mugabo hari ibivugwa yuko umuziki ushobora kuba watangwe kumunanira yabivuyemo umba niyo ndirimbo yirimbye mu muziki ukamenga ibyavuye wamunaniye kuri mwebwe hari icyo bibabwiye oya nabwo naje tubwiye ngo gusa ko musabira nyina bandanye muziki imana yiba imbere ego yego ko dushaka umuntu ashobora mbere ni dushaka gusubira inyuma yego
nibyamunanira washaka tuje kuturaba tumufate n'ukuboko cyangwa dufate ukuboko n'agakinga yego nibyamunanira byote tuyapfuma dufate ukuboko wangu cyo tumufate ukuboko twe bidukondeye wangu tuje fashanya n'agakinga bavuga yego wangu tutakituvura n'ubupfu cyo tubituvura n'ubupfu yego dutemwe rero yegeraye kugira tuyumve ya kwebe Kamele wenagati Aratonyuroti Ijambo nini kamele wenagati Ijo jambo ohorekaya Yo watajobele lumu mutima Iyo mazuwara yefere Mubake Ingera kateka kana Ukaribo katoza neto Ukaribo katuwa wakanga Kingira kateka kabana Ukaribo katuwa wanyumba kuni Kingira kateka kabana Ukaribo katuwa wasiyamani Kingira kateka kabana Ukaribo katuwa nawasani Kingira kateka kabana Ukaende kukuja kumarikana Kingira kateka kabana Ukaende niko kumarikana Kingira kateka kabana Ukaende nukote kapende Kingira kateka kabana Ujambo oitaya Yo watakegende ndumu mutima Iyo manziwara lekesi Nukurike mwana wa mama Nukurike nijindira Nurekeze katana korosi Namusika nijindira Mumukura nara mukumuyi Kwa mukiri ya nibanga Mama yudaya sete moera Mama yudaya sete moera Kandi nungu kisakara Mumukura nara mukumuyi Kwa mukiri ya mubijamu Nukena nari wachoye Namukiri ya kuturi Mwahinduri neno Ujaba wikona gaila Utuma weka nyaka mwimu Uzima urajo Moke wote samahuru Uzima urajo Moke weko mwenye chotu Tekari ya wanotekari Tekari waramba watu Wakatone wanareketa Wakogoro wakareketa Wakotetere wakarifata Wakamejele wakarifata Wamakero wakaresha Wakogoro wakareketa Echo jambo waitaya Yo watakebele numuti Yo mazuwara Uwaye wate Koronde watekele mbele Jambo sinze Uwaronde debeta maulu Jambo sinze Yo kotere wabakabu Jambo sinze Yangwa mwini kotere Jambo sinze Yege jambo kodo Jambo sinze Yangwa mwona karaga Jambo sinze Eko jambo waitaya Yo watakebele numuti Iyo maziwara Ebeyo wangu Kani ni winde Ebeyo wangu Ebeyo muzikiri Wabi ni mwana Kani ni winde Ngwano bibi ya Deris iyo ndirimbo ugerageje kuyumva umva je numvisemo amajambo akomeye cyane amajambo yubaka amajambo dukoreranye twese twubaka igihugu neza mbega iyo ndirimbo yoba yarasohotse cyangwa no kuyiririmba kuduhonja mugira mu idini yarasohotse turakora video yayo ubashaka abantu nyine bo badufise ku mugambi ko dufata kugira tukorere video kwe iyo nimba yarasohotse none mubasaba gute abantu mushaka abandi ari bandi babafasha kugira iyo video ije hanje ndimbo je yanyoye no bisifise cyane umutima w'urukundo kumuziki w'Uburundi cyangwa umuziki w'akanga yego dufasha tukayikorera amasanamu yego niyo je yarasohotse kabisa entreta dushaka mutuyagire okay mutuyagire akandi kazi mwamukora apare ya music twebwe akazi dukora nakanyene twahisemo nta kindi kintu mukora oya twahisemo gukora umuziki wangu twebwe umuziki wacu ni gucuranga nyine tugenda duteramisha abantu nyine yego tugenda turaryohera abantu baba banyene bafise nk'ibibazo nyene tugamucurangira agacava haryohera ibibazo biheze birangiye wa kwari wangu
kandi niwinyagaza iwo Guma. ariko hariyo abantu bavuga yuko umuziki umwanya umwe uraryoshe uwundi mwanya urabishe none umuziki by'ukuri muri ko murakora turetse mu minsi za canke ndazi bigenda gute uwo muziki murashobora gusohora indirimbo nk'uko mwabitubwiye ko mufise indirimbo mwebwe ubinjiriza gute twebwe ko nikwenzereza nk'ubu hari igihe tuba turiko turatembera nk'uko nyene ubona turiko turakora akazi ka misi yose ducurarangira abantu tugahura nyene n'umumanageri ahitamo kutudugana nko mu nzira za ruguru za bukeye nk'ubu twara mu bukeye za rumonge twaragiye na ngozi yose twaragiye ahantu gusa badusigaye kujana n'igitega gukora ibiteramo n'ibiteramo abahoteli tugiye guteramisha cyane cyane mbega abantu babakira gute iyo mugiye guteramisha nk'aho hantu ruguru biba bimeze gute muri make bararyoherwa nabo nyene barara badasinziriye kweli barabazi urumva akavuga ati ndabona aba bana b'i Bujumbura mu Kamenge babyitwara mu neza ati barashoboye kweli yego umunsi rero w'itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu ubabwira iki kuri mwebwe umunsi mukuru wari umunsi mukuru wacu nyene wo kwibuka umunsi Bob Marley kuri Reggae music yadusigaye akaranga nawe nyene ariko gituma wumvise no muri style dukubita nyene dukubitamwe n'amastyle ya reggae man ego one kandi ni winyagaza Selector Bob Marley wari umaze kumenya makuru yiwe isaho yiwe canke bimeze gute akwigisha iki Ego Bob Marley yari umuntu nyene yo muno stress nka Selector man yari umuntu nyene umurasta nyene ntashwana nyene n'abaciye ahantu nyene naho bamucako bakamuvuga ntaso kubera abayimba nimereye kujya ku muno stress ego mu murasta nimereye kujya kwa kamarayika okay aho nyende shaka rero mutubwire abakunzi banyu umurasta icarico kubera abantu benshi batabitaho umurasta mu bisanzwe uzoturaraba neza umurasta n'umuntu w'umuntu stress ativuruga nk'uko kwacu nyene twebwe benshi cyane igituma baturyohererwa batubonye bakaryoherwa nuko babona tutigera dushavura rastamani nigera shavura rastamani yaguma ku kazira agoma ryohewe wa kivi rastamani yigisha urukundo rastamani yigisha ugukunda igihugu ugukora ibikorwa kurondera iterambere igihugu cyacu cy'u Burundi nkuko Bob Marley yahora nawe aho hambere yahise yaharanira muri Afrika yaharanira amahoro n'ubumwe aho yabari hose yabari karakora ibintu biteza imbere igihugu byigisha ugwaruka ruriko ruracaruka ruriko ruraza inyuma yacu okay ufite no mu Burundi tucumva umurasta twumva kankuru mogi imwe mu bivuga kwiki kwebwe ngo bivuga ko ico kintu ari cyo gituma nyene nakubwiye nahajya ati iyo turiko turacuraranga ari wowe wese baryoherwa cyane ukumva batubwira ati abo bantu barasaje kweli Agiye batubwira ati izo nimo ziriko zirigendera ngo gabanye itabi ngo itabi wanyoye ngo niriragoheramo ariko je nanje nababwira ati egerayo kubera iki ndamubwira ati namubishobora ko ugora umugi worumwa Tori muduri ucuraranye huko ni mwana ucuraranye undirimbere nk'ivyo maze kuririmba jewe yego cyangwa ibyo ntabwo cyangwa wifuza nawe kuko nanje wone yasabye none urumogi rumaziki muri make cyangwa kabanga koje nka jewe selector ho murasta man rumaziki selector man ndumva ndarunyoye ndumva gonyo none rubuzima cyane saporo nayo selector ukabesha ndakubeshutse selector byavre ntugira kantu nyene oya jewe ndumva nyoye urumogi jewe kabisa cyangwa nkwa saporo jewe ndumva nyene byo nyononera ubuzima wawe yego sino urya nawe nawe muri kumwe nyambari imikaso gahanga nawe meze gute urumogi ni iki kumurasa urabona ingene mugira mutubeshe gahanga vugisha ukuri jewe bavuga yuko urumogi waraganyoye ari imizezuma muri ko murabona ariko ngo ruba ruriko rurakura niko batubwiye ariko iyi n'imishatsi mu bisanzwe nanje nk'imfisi ni nk'imfisi ariko abatabizi abatabumwa bace bavuga yuko ari ntuze nyine ari gorumogi ariko gwigendera mu wangu ariko gwigendera kuvuga rero je ndumva nyene sinzigera nkoja mu kanwa n'umushe numwe nkajewe dufata nk'iyo mbonye nyene
nkajya mu gatondo ndabyuka nkiyuzuza iyi nkarondeje amakonegishi ego nkaca numva byashitse muri katseri wiyuzuza gute ku bantu batashoboye kubitahura bitahuye wiyuzuza gute tena nzi ko bariko barankurikirana burya ni mwariko murankurikira oya dushaka ufete usigurira abantu ko kuntu wiyuzuza mu gatondo ndabyuka n'amagacayi nyene gizimbabwe nyine yego amanitse acayi kirangi agatabi mugabo ni sawa yego agatabi ndagacisha ko nyine buke mugamba ashaka kugarura ubwenge nyene yego ego je byarananiye selector man sinzigera nkoja ku munwa wabo je numva byo nyononera ubuzima selector mugaye ingene uriko urabivuga unaraba umenga uriko uratubera nari serie sendi serie wabo ego je numva sinzigera nkoza ku munwa kwera numva byo nyononera ubuzima bwanje ariko murabizi yuko n'abarumwa abari bibi ego je abantu babarumwa bazobihebe kubera nta nyungu birimo gahanga ni nk'igiki wobaterera nawe ku barumwa uzi yuko ari bibi ku barumwa boja baragerageza kuja nyine baragenda mu mavuriro nyine atandukanye bakaja baripimisha kugira baraba yuko baraba ko inyama baraba ko inyama mu mubiri inyama zinyagaje nyene kubera rero none umubiri nyene bijya bintu baza baranywa bironona umubiri ya ni gahanga na straighter man selector man okay dushaka mutubwire mudusobanurire mu majambo arambuye ikintu cyatumye mwumva mwahurumbira kuja mu muziki nk'abandi bose ikintu cyatumye duhurumbira kuja mu muziki nk'abandi bose nka jewe sanje mfise nyene abajama banje bari muri timu nyimba wowe yize timu yakurikiza ibintu by'akaranga muri timu ya Bernard sinzi ko bamo yize timu yitwa Alfred Bernard nkunda abantu abo nibo bantu nyene duturanye nyene hariya ahantu nibere nyene sanze nitoriye baragiye cyane cyane nyene baranera inkunga nanjye ndabona by'ukuri yuko mwiriye gukurikira akaranga n'uyu mujama wanje tugahinduka tukava mu bintu by'imiziki bisanzwe tugakora byose n'akaranga kose tugajaniranya muri egere yacu kugira hose duronderere hose kuko bavuga ati tera imbuto zose uruzonaga ntuzomenya uruzonaga sawa sawa timu nkunda abantu ubu tugerageje kuraba ni timu twamenyereye mu bihe bihetse kandi ni timu yaduha vraiment umunezero ariko ubu uye bikaba bitariko birakorwa nkuko byategerezwa yego kuri gahanga bikubwiye iki ni muzohava namwe musanga mwazimye cyane yego ni tuzojima nk'ubu dufate muri nkunda abantu arasigaye mu nyine aribo tuzaba tubana hariya bita Alfred kuvuga nawe sinzi ibyo ategura muri iki gihe nyene ategurira abanyagihugu cyangwa abafana biwe nyene bari basanzwe bamukurikirana ariko nkaje gahanga wisho ni iki icyo novuga novuga ati kubyanje nukuri biraci intege na jewe kubona ndamusiga hariya mu ikota marimo ndapambana nama ndamutera inkunga nawe nyene nkamuteramisha atari gato nyene tukatera mu mwanya atari mutonya yewe tukiyagira nyene tugakora amarepetition kugira numve ko akibuka gishoboye ndumva nawe nyene ni sawa harigiye mu minsi iri imbere azosubiranye ka bendi yiwe akayizamura nanje kuvyukuri mbandanya ntera inkunga abantu bose bakunda karanga mu bandanye byukuri mudukurikirana niho twibereye aho batazoba bari tuzobaterera ikirenge nitwaba turi kumwe naho nyene byose turi kumwe twese baratubwira nyene abakuru bacu ti birashoboka yego gahanga umuhisi Bernard hari ico yoba kwigisha wewe cyangwa ico yoba yaragusigiye yego yarasigiye umuhisi Bernard yego kubera twarigeje gukora publicité y'inzoga yitwa Fungus turazunguruka ntara za Rumonge turazunguruka mu ntara zitandukanye turajya mu za Gitega Bukeye turaduga za Ngozi turazunguruka Rumonge Makamba hose twaragiye turashikana n'umuhisi Bernard twaciye tumaririra ahantu bita muri One People nga kera muri Gardinoro sinzi ko bamuhizi One People ubu bayimuriye iyo mu Kinama kuvuga guhera icyo gihe naciye ndamukura ko impano nini cyane
kandi yarambariye ati mukaranga ntuzocike intege ntawe uzokikakwigisha ahubwo ni iragi ryawe we umuvyeyi wawe wamukuyemo wose mu mabere ya mama wawe ko byukuri n'ubu ndashima cyane Musi Bernard na madam mwibukana jewe iyo turi kumwe n'abagenzi banje na mandababwira ati nimwihangane ego wangu selector man watagwana tujagwana gahanga aratubwiye icatumye yumva yo hurumbira ibintu bijanye n'umuziki nawe ku ruhande rw'iwawe ni kihe kintu wumva caragushituye kugira uje mu muziki je nanje icatumye murumbira ndaja mu muziki ego Ryan story bakuru banje urabona ko atariho bari bibereye muri Canada ego nyene narabakuye ko byinshi nyene cyane nyene mwahoze muririmbana nahoze ndumugenzi wabo nyene ego na ndirimba imwe ya Ryan story mwadashishiriza ko tumve yuko nyene mwagendanye ko nagucana gwanje wangu nagira wari ko do ya Ryan story kubera wumva mwagenda ndaguya selector mani wangu na kibazo udukubiti yindi wana vibe ya danje kugira abantu ofete badukurikana ni barambirwe sivyo ego ducane kwanza ego kweli wangu bongeze ni bavyimbigwe bamenemwo nduka Mama leleta nifurahishe watu, sikujua kwamba niko na hiki kipaji. Sasa Mungu nafika, kama unacheza cheza, kama unanyonga nyonga, kama unakata kata, kama unajezi Kongo uzira mpaka biwani. Kani kibura, kani katika, kani kutai watu, ni watu.
mupoma yedura hasi kandi umusore aramutura ati yoga mwandaze bakemurira aramurinda ati imari burunde amahoro n'umugisha genda waranze. Imbere yuko turangiza ari ikintu abakunzi bacu cyangwa abakunzi banyu batasho cameraman imanza werekana Seretamani ukuntu yambaye wese. Murabona yambaye ijipo. Seretamani kubera iki wese mo kwambara ijipo vraiment uri umugabo dusobanurire tu. Genda guheba. None ubona ni wambara ijipo Delisia akambara ijipo bizoherera he kwanza. Ego kubera tuba yemeye umuntu wese zoca twigumira nk'abantu wese ntaso. None tubwira impamvu rero wambaye ijipo. Ni style nyene ko no mwanya nyene. Ego. Yuko umwanya bivuze yuko udakunda kuyambara. Ego sinkunda kuyambara siko keshi ni style y'uno mwanya ko no mwanya nyene. Ariko turabona ko wanashizemo ni pantaro. Bavyambaye byose basi kugira uryohera abantu. Ego. Ego wangu. Turiko rero turarangiza kugira ngo usige inzira amavuta. Selekta nk'ikintu wosaba kuko turumva indirimbo zanyu vraiment zihayagiza Uburundi, ni indirimbo zimeze neza kandi ziryoshe. Nk'ikintu wosaba nyakuba umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ni nk'iki mwese murabisa kugira ngo bigende neza. Ego nkamutama nyakubaho ndamusaba nyene ko dutera intege nyene ko yontera intege nyene. Ego nyene umuziki wanje ukabandanya utera imbere nyene akafata ukuboko nyene. Ego Gahanga nawe musabiki uwo musabiki President w'ikintu wo musaba nyakubahwa wacu majoro wacu Evariste nashimiye ikintu namusaba ndazi yuko no kuva ngaho wa mbere yahise basokuru bamwe bafatana mu nda bagafasha abana babo kugira batambuke. Namusaba nzone inkunga nyene muri timu yacu ya Egerayo wangu azodufata ukuboko natwe adushire ahantu abandi basani boba bari kugira ngo tuve mu mihanda nyene nkuko natwe tubwira abantu bave mu mihanda. Tuvuye nawe tuvuye nyene turomena n'akantu nyene tuza turabona yuko byukuri icyo turiko turakora mu gihugu dukorera igihugu. Turiko turateza imbere igihugu natwe ibyo tukora tubona ko byo bishika kure kuko twebwe nk'ubu nk'abo bari batwita abasazi babona n'ibyo tubakoreye tubona baba batwenze baryohewe. Hari itora aba bantu ebana n'imigongo iba yatize mu gutwenga gusa. Turavuga ati none nk'ubu kweri ubutumwa two turatanga ntibushika kure. Bamwe barabishikira harabaduhura ugasanga nyene baravuze ati gerayo nimwinjira imodokari tubajane ngaha hari nk'agafete nyene gatoye bakadukorera tukavaho tuyaze neza tukabona yuko uyu munsi twatembereye nyene neza twatemberanye imigisha. Nawe gusaba yuko yotera inkunga nyene igihe kimwe aduhamagare nka timu Egerayo natwe nyene tumwereke ibyo tuzi muri iki gihugu cy'u Burundi turiko turatera inkunga igihugu cy'u Burundi turiko turakorera igihugu twikorera na twebwe dukorera n'imiryango yacu kugira n'abana tuzosiga ejo cyangwa hirya ejo bazoshobore kwibuka ati abavyeyi bacu nabo turabona yuko bari batuboneye izuba. Nkuko natwebwe turiko turasaba bazorabe badufate ukuboko nkuko badukurira. Usirindira amavuta rero tusezera ariko aradukurikirana abakunzi banyu batimwegerayo ni nk'iki kimwe basaba canke nyimba guhari kubashimira mugira ico mubaterere cyangwa mubabwiye. Nk'abakunzi ba timu Egerayo jewe no basigira kanimero kanje ka 65 hama 1158 iyo ni nimero sanzwe nkoresha ngendana wasanzwe nikoreshereza jewe. Abo babankeneye ari nk'ibyumviro by'umuziki bakeneye boshobora kundondera, ari nk'interano baba bakeneye boshobora kundondera. Tuba turi kumwe twese nkuko babitubwira turi kumwe twese nyene birashoboka. Nico kintu kosigira abafanzi Selectaman watagwana nyunganira kuri iryo jambo. Mwunganire kuri iryo jambo avuze. Abakunzi ba Egerayo ko basaba kandi nabo nyene
bashiremo ingufu nyene basi ngiyo duhuye basi bakadusapoti basi namba ari nk'indirimbo ya audio twayikoze basi tukayikorera nk'amasanamu nico nosaba nk'abafanzi bakunda egerayo icyo wabwira abakunzi ba Kamo TV abatumye kuno munsi naco ni nyiki abakunzi ba Kamo TV twababwira yuko icyo twababwira twebwe turashimye uko tuhasanze dusanze ibintu ari amavuta kweri umenga twibereye muri pare nyene umenga twaje mu yego je mu umenga ari muri wasafi nyene hari abantu bameze neza cyane ikintu gihari rero twobasaba yuko nabo badukeneye borondera kuri televiziyo nabo nyene barashoboye kudutora ego ari nk'ibyo baba bakeneye batuze bashiye kurondera bagatera akamo ngahandazi baca badutora kuvuga muri uyu mwanya rero tutabarambiye mubandanye gukora subscribe mubandanye gutiratinga murabe egereyo wangu kandi ni winyagaze dabe no twibereye turangize selector mani na Gahanga mwakoze cyane kutwitaba sivyo asante sana twizere yuko no hanyuma tubakeneye muzobanguka kugira dukorane sivyo banguka sinzi yuko harakantu basigira abafanje kugira nabashikare bashavuye ndibaza mudukene ndibaza nimero yanje murayifite bacane tubaseze akanimero ka selector mbwa yaragira agatange nko nimero ya selector man ni 66 449 005 Matishirizemo gatoyi gose kugira ngo dusigindira amavuta ya abakunzi ba Kamo TV mwakoze kudukurikirana tubasabe kandi mwongere mukore subscribe cyangwa sabone kuri Kamo TV dirisha nabakoze cyane merci sana kodi twakoranye neza shimire na team Egerayo mwakoze cyane Egerayo ni winyagaza kandi ni winyagaza mwakoze cyane kubabwira muri Kamo basaba yuko mubandanya na mwebwe kudufata mu mugongo wa manajeri wacu asante sana okay hama Kamo TV mushobora kuyisanga kuri YouTube cyangwa kuri Facebook hose ni Kamo TV arundi mu artiste mukeneye mukandika muri commentaire ama tukamubazanira murakoze cyane asante ndabashimiye mwese naho uta bye bye Umam. Kandi nundakazi. Ndiko ndaza.